Aho harangwa isuku rike ni mu buriro buri hepfo y'isoko nkuru yo ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Ubwo buriro buri mu kibanza c'umugwizatunga yitavye Imana azwi kw'izina rya Filipo. Isoko ryacu rimenyesha ko aho hantu hari ubuzu bw'uburiro bushika 200 ariko atana kamwe gafise utuzu twa sugumwe. Abantu ngo bituma impande y'ubwo buriro ari benshi bigatuma urusazi ruduma hirya no hino. Ikibabaje rero nuko n'amazi atayahari. Uyu munyagihugu aratubwira uko vyifashe. Nukuvuga abantu bose badakwituma bituma imbere y'ubwo buzu bw'uburiro. Ni nka badandariza inyama z'ingurube, hari ubuzu bw'uburiro bashika nka 200 ariko isazi ziza ngaho ziruhukira ku masahani aho bariko bararura bitewe n'iki ubwo buzu bwa sugumwe, kandi naho nyene ikindi kivyononye nta mazi asanzwe hari kabisa. Uyu munyagihugu amenyesha ko atagikozwe mu maguru masha kw'ingwara ziturutse kw'isuku rike zishobora kubatera narirya ikibazo c'amazi kibandanya kwibonekeza mu gisagara ca Gitega. Barakorera macinya ingwara ziturutse kw'isuku rike umwanya n'umwanya ziramara umva ko n'amazi nayo dukoresha mu migende atagikoze barabonera. Aho mu gisagara ca Gitega rero kugira uronke amazi meza ibido y'iritiro 200 bayigura amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2 n'amafaranga ibihumbi 3 bivanye naho bayikuzanira. Uruganda rwa RPA rwarondeye uramuswa komine Gitega Jacques Nduwimana ariko tukaba twamukenye.